izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Yeah, MY Beats. Let's pray for our country. Bars. Real nigga. What's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com, Instagram, Twitter na Facebook. Sasa kiwazo na kimwe kusanga makuru atanduka va muri Black TV. Call me big on the mic, behind the camera. Ndi kumwe n'umwe nemera cyane gose mutima Madrid. Anyway, thank you so much guys kwa abandi mudukurikirana abandi muduha support tadukanye. Navuga nateka ntangire n'amateka getse kuyanje kwa ka twabaduhure imisi yose umunsi mwiza nk'uyu. Rero tukwe rero mutumire numwe sijyambira mutumiye. Ariko muka kera cyane ayigande nja ko tutasegura kandi mwe turahuye kandi azana indimbo zimeze gute indimbo nziza cyane ziryoshe kandi akunda kuri indimbo z'igihugu nova z'igihugu zikora ku mitima y'abantu nubwo atakunda urukundo cyane gose mbwindimbo zikora ku mitima y'abantu arikunda cyane. Anyway, now sundi ni Merci, brovi. Yes. Meze neza. Ni fresh. Biraza. Yego. Man, urati negeze ushaka kuyijabe kwibajya Avenue de la Mort. Mbona akabari kanze bakabari inzoze ko Merci. Ni wowe cyangwa ni umuntu avyatse ko nyene. Cyangwa ni wahanze. Urasubona ivyo? Ndahazi. Ni wawe. Si wanje naho umuntu hashigikiye mu muziki wanje. Ingene vyavutse bijya kara kabare ka Fizo hajya murahazi. Hari handitse Bantu Boy akabare rero umuntu ashigikira cyane yace hakorera hamaze kuva akabare ka Fizo. Akabare ka Fizo nyene canke yakakiwe canke kakantu k'umuntu yamwandikiza ku kara ka Fizo. Hanyuma hajya bakunda kwitangwa ni ku kabare ka Fizo. Hanyuma uwo muntu rero hakorera kuba yaranshigikiye cyane cyambye ati ngaha ngoma ndahandike Bar City kuko naho no so kuvuga ngo noca ndabifuta mugabo reka ndabifute nshireho na izina ry'umuririmbyi nkuko ndagushigikiye. Yego turakunda no kuhahurira n'abandi bantu banshigikiye no mu miseze twa tuhafisa agapati nyene hagenda gushigikiye. Yego. Okay, great. Mbwana twakunda bizi ivyo bintu ariko nageze kubibona ngomba ati hano hantu mu jabane yiwe canke naho umundi muntu bapfe gushaho gusa. Anyway, aho gushikiye nabo ni bande? Nabagenzi nk'uwo wakajya kabere yitwa Reverie bamboneyeho arakunda kunshigikira muri ibi na biriya mu bijyanye n'umuziki wanje. Hariho n'abandi benshi banshigikiye bamfasha ama partage y'insoho y'ikintu. Hariho abanterera impanuro, hariho abampa uburyo nk'ubu nje gukora ikiganiro akambwira ati reka ndaguhe aya bus. Yego gutyo ndabandanya ndabashimira cyane bene abo bantu nibo bantera intege. Yego kandi ndibaza n'abandi bamwe bazana uburyo nyene nkasanga ibikorwa byanje ndiko ndabikora ku rugero nshaka nzobaronka ntabo ndaronka ndonka abo bantu nye bamputwo tuntu mugani two twubaka tukazotuma abo bandi bambona. Guys, baza kushima tukumena na Merci ako the real man, the alien, right? The alien nye tumwe tuzi nye ikivejuru. Okay, bivejuru tuzi nye biza bikoro. Okay, Merci ni ibice by'amazina yawe kubatazi ni gute? Ni barutwa nayo Karito nyene goye nico gituma ndarivuga ati Karito ni Karito CARITO isanzwe mugabisigwa charité n'ururimi rw'ikigermano. Niza rya vrai ryo cyane niza nyine bihaye wowe nyine. Nizina ryanje rya vrai. Nzi batatu ngaha mu Burundi bitwa ko hariho urya Carton akunda ko wewe kuvuga ngo yitwa Carton muga yitwa Carton wa Morasta wa Madrid umwe yaririmba kera nari fisi nka ujya turitiranwa. Hariho n'uwundi mu taxi vero waho mu Nyakabiga yitwa Karito. Nibo bantu maze kubona nani nyozo ameko biri kose. Anyway, ndabona yuko ibintu bigeshe cyane tuge turavugana ni bar dusanzwe uzwi cyane novuga mu ma université atandukanye waje namaze kubibona cyane ufise fan base abantu nyinshi biga ku université. Ni impamvu yani ko nawe ivyo warimwo baheje bya université y'u Burundi? Narahejeje université y'u Burundi hanyuma bivanye no kuntu je nkunda imico yacu ikwafe nari mfise ndi muri université yarijanye nakaranga nico gituma nari umuntu yibonekeza kuva kaminuza y'u Burundi baho gushika isaha je nayigiye ko nta muntu afise amadrede yari bwayigemo. Nakwaza nyina kuko abapoire turazinanye. Eba ni panaro nziza ata deshire mugabe deshire wakubita
ari kwafura shira kwidred wakubita kubyemeze gute hari ikintu bavuga bati si tu es à l'université il faut comprendre la diversité rero so kuvuga ngo nguri muri kaminuza ngo mutegereza kugira ibintu bimwe oya ivyo vyiyumviro mwino myaka urumva turiko turabirengera umuntu wese n'ikintu ahisemwo gusagireka kuba kibi ataco cononera abandi kandi nawe nyine ataco kimwononera ikindi nuko je nkaje nk'umuntu niyumva ko no fati nimero ya mbere mu guhagarara akaranga k'igihugu ko natomboye nkandi umuririmbyi nkiga no mu gisata c'imico n'akaranga vya Afrika urumva ari binkundira narabuze n'impuzu y'igiti niyo mba niyambariye yego n'uburyo abigisha bibana gute ni babifata gute abigisha bavyakira neza cyane bavyakira neza kuko barabona ko kuvyigwa ntabamaramaza haba ku ndero gufashanya n'abandi kububaha nk'abigisha nanjye ndi umunyeshuri wabo atana kimwe bitwaye. Great. Merci. Ndibaza ni kera baguherutse iburyo umuziki watanguye gute utangura ryane? Umuziki nkiri umwana narimvuye ko ntegerezwa kuba umuririmbyi ngiye muri interna ahantu bita muri lycée yimwe ya École Normale de Moya niho ndi mu y'umunani nimvuye aterekana andika karimbo kiwanje ka mbere ndakumvisha umuntu ndakaririmbiye umuntu nta muntu numwe wo muririmbye canke sinenzi nivyo vy'ama studio nta nkuru nimwe nari ndabizi ko gusa navyumviriza ku radio ibintu bita vina muri hip hop navyumviye mu ndirimbo ya Chameleone acha kulia shitezo ni ya ebutulia niho nacamvuga ati indirimbo zanje zose mu kuzandika nzoza ndahereza urudome ruse n'urundi ku majambo uko ahereza navyita urudome sinenze vyari ivyo hanyuma ndabandanya nandika mbwiye uwo muntu ko nayiririmbye acambwira ngo ni indirimbo y'uwundi muririmbyi ndamubwira ati we kuzi indirimbo iyi ni yande ndamuririmbira ambwiye uwo wundi muririmbyi naciye numva ko ti cya kintu nandika kumbe n'indirimbo nca ndabandanya ndagira ko haje hanyuma abanyeshuri bose bateba barabimenya ndaronka n'abafana mbere ntarasohora indirimbo abo mwabo bantu igihumbi twiga hamwe ngera abantu nka setisa barabafana banje yego hanyuma ndabandanya ngiye muri supérieur ncanja muri lycée Notre Dame de la Sagesse hari umupatiri akunda abajene igitega lycée Notre Dame de la Sagesse aca hariho umuhungu yavuze igitari cyane mu isengero yitwa Mateso Jambert Kimas cyambwiye ati uzoje hamwe muzoje hamwe n'ujya wundi muhungu mugenda nawe umuririmbye ati nawe uraririmba kandi urandika indirimbo mutegura uturirimbo tuzokwakiriza chorale tuzovuza iyo turi muri reception twari muri chorale twese y'abakatolika twari twagiye kuramusa chorale y'ahantu biti bugenyuzi duca tuvuza ibintu sous forme ya karaoke uwo mupatiri araryoherwa acavuga ati ahubwo rero nari nabibabye nibaza ngo mwava mutabishobora none uwo baha mwanya mwobishobora ca tubata ahubwo nimugira umugwi n'abandi bakobwa bitwa ba Diane na ba Consolate na ba Era baririmba mu malouange kuko bafise amajwi meza namwe murazi kwandika ati ama instrument murayazi sawa hanyuma duca tugira umugwi twawise amahunja music duca duhera ku karimbo kitwa Koreta benshi baca barakamenya na karimbo nzi neza ko atahantu no hagarango mbura umuntu akazi ngaha mu Burundi hanyuma bica biratangura uko bandanya kitwa Koreta nkuko arimba twumva cengira ngo mbwire gito canje maze n'icyundi cyumvireho nakarebigwa benshi bikazotawukira kumva bene vyo Koreta wanje mugore wanje ngo wambere yifuro y'igiti byari ibintu nk'ibi. Great, okay, tukibana yaho nyene amahunja music na wewe hari ukuntu n'ubunye mu ngo magugira cyakora nawe uracakora mugabe bimeze gute murafise droit gukora solo no muri group so akuba umuso artist uko byabandanije maze kuva ngaho kuri lycée Notre Dame na cenza ngaho Bujumbura kwiga kaminuza kumutanga hanyuma uwo Mateso twandikira hamwe cyane cyane indirimbo z'amahunja music acasigara igitega agira karaoke ku ngoma bar hanyuma uwo mupatiri nawe yadufasha baca amabanga ya ecclesia baca bamushirika harusi duca tuba turatandukanye bamwe mu bo twaririmbana bagiye kwiga Ngozi umupianiste twe dufise akomeye twa Belanje aja kwiga mu Rwanda tumaze gutandukana rero vyaciye bigorana cyane cyane ku vy'uburyo twariyungunganya abo baririmba bakamanuka tugakora indirimbo muri studio mugabo nkabona ko ari ibintu byo hava bituma ntaguma muri mood y'ingabirano yanje cyananje ndabasaba uruhusha ati kubera muzi ko ndi umukompositeur nkazotombora nkaronka nk'uburyo bwo kuja muri studio bisanze ndaja muri studio nsohora karirimbo kugira ubutumwa ngo menda butanga kuko turirimba kugira tugira ico dufashije
igihugu canke isi yose mu bijanye n'ubutumwa. Hari indirimbo rero nagenda akora ku gatwe kanje n'ubu niko bikimeze, no mu mugwa mahunja mu kwezi guheze twarasohoye indirimbo Burundi buhire. Turi mu mugwi rero, umugwi ndawurimwo n'ibikorwa vyawo vyose ndavyitabira, ariko ntibimbuza gukora. Ni nkuko ndaguhaye nk'akarorero, uri nk'umurimyi ugasanga mwishira hamwe murima ku wa kabiri no ku wa kane, kwa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu ntuce guma muhira urakora ivyawo. Great. Okay, tuje kumena Merci nitoshye ku ndirimbo yiwe, ariko mu kwijako shaka kumenya why impamvu yakora kuri indirimbo keshi z'igihugu. Ko ni ino ndirimbo utujaza kuvuga ko cyo nyene gusa. Mvuze igihugu ari ndimo zikora ku mitima, zihanura, mugabo ndimo zikundo n'ubwo zikora si cyane. Bimeze gute? Cha murapere nimwe abatse murapere harukundo. Okay, ararugira ndafise indirimbo y'urukundo yitwa Diane, hanyuma indirimbo z'igihugu mu bisanzwe je igituma ndirimba nama ndabivuga, benshi barakunda kuvuga ngo umuziki n'akazi, mukaje mvuga ko atari ivyo, umuziki n'umwuga, hari itandukaniro ry'akazi n'umwuga. Hanyuma rero bihagaze ku karangamutima. Mu bisanzwe umuntu akora avuga ngo ndiko nkora akazi, kenshi abagamije ibintu vy'amahera nivyo shira imbere, ntaraba ni nabi ivyo bintu vyozana mu gukora ikintu ari umwuga, araba akamaro k'ivyo bintu ariko arakora. Cyangwa mu kuririmba ndirimba nk'umwuga, ndirimba ikintu ndabanza nkiyumvira iki kintu kiza kuza kumarira iki abantu, ku buryo na nyamahera ni nayakenera nzoyahabwa n'abantu bivanye n'ico nabamariye. Nico gituma rero nk'indirimbo mu bisanzwe sinkunda kuririmba indirimbo z'igihugu, muga ndirimba indirimbo iba ifise abantu benshi ikora ko. Hari ikiganiro nigeze kumviriza kera muri bajya baririmbye bakera babe batumiye baca bavuga bati kiraza kwandika indirimbo idafise n'abantu n'igihumbi basi iza gufasha. Rero indirimbo ndayiririmbiye igihugu, urumva abantu bari ho benshi ifasha. Ndafise indirimbo ya anniversaire, abantu bose baravutse abibuka aho bavukiye, iyo ndirimbira bafasha n'abandi bipfuriza abandi anniversaire. Mu bisanzwe je ndirimba indirimbo mvuga nti iyi ndirimbo abantu abana umugwi w'abantu abanaba irashobora kubafasha ikintu. Yego. Great. Okay, indirimbo zari no musi yashaka ku blessing, you know, we blessing. Okay. Mfise indirimbo yitwa Dusengere Uburundi, benshi baribaza bati tubusengere gute? Iyo ndirimbo mvuze mu mfunyapfunyo, Uburundi dufise igihugu ciza cyane. Hariho n'umunyamahanga amaze kubimbwira, umunsi umwe yarambagije ati mwe mwumvise umushinwa mwumva iki canke mu bushinwa ikintu ca mbere muziho ni iki? Ati nibi nanjye ati nawe mu Burundi ikintu ca mbere uziho ni iki? Yambwiye ati mu Burundi uzogombe ubaza umushinwa wari we wese canke uwundi muntu wahariya mu bihugu vyacu yaje mu Burundi, azokubwira ko ikintu ca mbere ciza amaze kubona kuva avuka ari iyi klima yo mu Burundi, kuko ni klima imeze neza. Rero iyo ndirimbo ndavuga ati turafise ibiyaga, ibiyayi, imisozi, amashamba, turafise ibyiza vyinshi, turafise bantazira ntare rugamba yaguye Burundi bagera mu mugamba kabushikane makamba, turafise vyinshi vyo kwigamba ibiyaga, ibiyayi, imisozi, amashamba, turafise namba mu rugamba wa Burundi ngoma barazitamba, turafise ibituranga birengeye kure ni y'amafaranga, dufise abacuraranga baturitse umuduri kembe n'inanga, imigundanga karanga hagaze ku manzu usanga bashajije bakajije bakayangana nk'inyange, abigeme beza barahiba, abafasoni baraniba, dufise amata, dufise ubuki, inzuki zirabandanye yo mu biti baye, ivyo vyose tubikesha Imana yampaye maza amariza y'Imana. Mana vyuhagire bihezagire duhunda urukundo tubisange. Let's pray for our country, dusabira igihugu cyacu, dusaba Imana mushobora vyose yongera Uburundi mihezagiro. Rero mvuga ati dufise ivyiza vyinshi, Mana dukomeze mu rukundo tubisanga, gusaba Imana musabe dufashe, ntidusubire mu mishwano nkimwe dumazemwe imisi mu misi heze, dusangire ibivyiza dufise, hanyuma Burundi bubandanye bubakarura ku isi yose. Hanyuma ncambandanye ntiturakwambaza muhanyi heza gira ibihugu bibanyi bigira amahoro, tugira yandi duterana imbere buhoro buhoro. Waduhaye abaririmbye benshi batonze borenge mu bimbi, ntiwashizeho akarimbi bagure buzure nikaburimbi. Mana baha urukundo dukundane, dufashanye tuduze tudugane, duhine matubi ntungane, tubakarorero mu rungano n'amadini mbona y'abayemeshi sinogenda ntabivuze ku ikintu kw'abakozi babaye beshikama nibi bizongereza umwimbo mu Burundi. Tuvugira mama ngo ubunyegere bwinshi ntibwimba, ndabigutuye mu iki gisabisho mpisemo kubiririmba. Mana turindira Uburundi ntibusubiraho bwarejo bundi, dufashe dutere intambwe shira umwumvikano mu banyamigambe. Mana heza gira igisata c'inkino bafarasine n'ababera hino bame batahanye imidari, kuko kaguruka kava mu cyari. Ndabigusavye kuzina rya data na mwana n'ijya mutima mwerana, nizeye yuko ndi kumwe nawe naho honyora kuko ari to mpanda. Amen. Amen. Guys, ni Merci the Aryan kuri YouTube, ushegenda biyo ndirimbo ni Merci the Alien Dusengere Uburundi. Great. Muzo kuvyumva ati ndimo bitandukanye yaririmbye, aririmbira navuga
imitima yacu muza ririmbira uburundi kenshi savuze ko nimba gusa indimbo z'u Burundi like tuvuga ngo Burundi bwacu gusa ni indimbo zikora mu mitima y'abantu akora kazi gyoshe cyane ushaka kuzikwikirana kuri Merci the Alien kuri YouTube Facebook cyo kimwe na Instagram byazanye nuko nyene wandi uko nyene umusanga ugasanga amakuru atandukanye ene mu kurangiza ide yo ndirimbo yavuye gute uratumve neza neza kugira ngo nzo kwikira bumva ati niyumviye kuri iyo ndirimbo byagenze kuno iyo ndirimbo nayanditse nongera ndayiririmba ku munsi umwe nayanditse mu gatondo ndayisohora ku mugoroba hari hasigaye iminsi ibiri ngo tugende gukina mu higanwa ryitwa Kane hanyuma ndiyumvira hajya urugamba ntiruba rugw'intamba gusa ruba rugw'abarundi bose jewe contribution yanje jewe ndiki ndumurundi ndumuririmbyi ndumuntu akunda igihugu ncamvuga ati reka ndabasengere mugasino basengera bonyene reka nsengera ibisata byinshi n'imico kamirimwo n'inkino zirimwo urukundo mu barundi ibintu byinshi niho iyo ndirimbo yavuye kabisa niyo idea yaje cyanda vuga ico gisabisho natuye Imana kuvyerekeye Burundi. Okay, amakuru abogute ngiye twaheruka kuvuga uti niko ndimba barimvye benshi ndimba wayikoze ari ivyo benshi muri muri benshi munye no makuru batanduka bimeze gute bifashe gute ivyo projet makolabo projet collabo mw'imisi ndiko nkora indirimbo ziyo hariho collabo nakoze mu misi nahora Igitega gitezemo amahoro n'amahonda ahantu navukiye ahantu nabaye hanyuma narasanze y'abaririmbyi babizi gose mbere gusa ndabona abantu bo ngaha aha mu gisagara cya Bujumbura umenga bitaho ingabirano zaha mu gisagara gusa bimva ko Burundi bucisha kuri Gare du Nord mu gahariya narasanze y'aba peti kabisa barenze kuri hip hop canke no kuzindi ngabirano hariho rero abantu babiri tugomba dusohorana indirimbo yitwa sino ivuga izina mugabo baririmbye umwe yitwa Matthews undi yitwa First Kid abo bantu niyo ndirimbo tugiye kuzana mugabo izindi collabo nazo z'abandi baririmbye ntiharagera ko notangura kuzivuga muganda zitegekanya mu mpera z'uno mwaka. Great, bashizaze vyinshi ndetse bashaka kumenya kuri yawe aja kuri Merci amani yawe yose ashaka gukora inkuru zawe zose zitandukanye ene giteka kwa nawe so giteka kwa nawe Merci murakoze cyane najewe ndishimiye kubana na Black TV. Thank you guys ndakunda cyane kumwe na Merci the Alien kuva mu Ntagitega no kuva muri kaminuza y'u Burundi kuva ngaha nyene musagaja Bujumbura reka dushira no mwadukurikira kuva mu ikiganiro kwenda kinde gihera gyakunda kwa namwe. Thank you so much ndabwiye subscribe na like na comment kuri page za Facebook check me na YouTube channel andika Black TV website ni www.blacktv.com. Thank you so much.